bro tuba tukizi ibyanyu biri loki yumugize lonely she called me aho mutari tuba duhari ntagwa nk'uruhari ntibidusaba mane oh mane aho mutari tuba duhari ntagwa nk'uruhari ntibidusaba mane oh mani ababesto tuba dutuje mwebwe ni mukunde gusa mwicunge kandi one more time ababesto tuba dutuje mwebwe ni mukunde gusa mwicunge acha we Kamu unavyiga oya kandi agaca navyiga urazi Burundi yavuze ngo ingwe igutwara igitungwa ikagutanga kuraka iyumvira umuntu yagutwaye ibintu vyawe agaca aza kukwigamba ibaze n'ukuri ngo tuba duhari ngo aho mutari tuba duhari yes nibaza yuko ari abantu benshi bari bamurindiranye igishikana isi sky ni the king of besto ni umwami wa besto mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi n'umwe mu baririmbyi nibaza yuko bariko baraza neza bariko baravyifatamo neza jewe ntogirira ubwoba canke ntotinyira akazoza kabo ni Epiday Win murinzi mwiza cane bayito bari na hiti cyane bibi byose akura umuntu mu bisanzwe akubwira ati je nabikoze rero kandi ndatuje kandi nta n'amafaranga vyansabye ahita by the way twatanguranye message y'umufana wiwe ngira reka araraba indirimbo cishako reka tuyitangurire ko tubandanye ikiganiro cacu yavuze ati nuwankaga kwavu aremera ko kazi kwiruka uwo mujama ararenze tuvyemeranye abaririmbyi babaye urunzi ku yindi ntambwe kabisa amasanamu meza abakobwa beza ewana abarundi beza kabisa Epiday karibu cyane muri Explosive turaguha ikaze asante sana ndamukiriza abakunzi ba Explosive tse twinjira mu kiganiro ndabaramukije cyane gose ndabipfurije niwe byiza kandi ndishimye kuba turi kumwe tugira tuyagira abakunzi tuyage ngoma mwira aba besto ngoma yani kuba tugoma tubona n'aba besto ndaza ko aba besto ariko nagoma ndakubwira ati aho ugenda wikoreye aba besto rero bose bibireka ngenda kujana aba besto bara ngenda kujana nasi skakeneye wewe nta wundi mu besto akeneye uriwe mu besto nasi akeneye kumugira mu besto unakwica ni gihari yo nakwica kabisa oyega bu besto nta gwankoro ruhari nta gwankoro gusa aho batari mu bamuhari turi mbangukira gutaha nibisaba mani nze nabi banyumvira nice nibisaba mani Epiday numwanya muto maze dutangwe kubona indirimbo zawe muri Buja Flavor nanse kuvuga yuko uburi muririmbyi mushasha kuko umuririmbyi hatanguye kumenyekanira si habatanguye kuririmbira je ndanka kuvuga ngo uracara umuririmbyi mushasha ushobora kubikorwa byawe ariho bigitangura kumenyekana mugabo ramaze igihe raba mu ndirimbo hafi 3-4 umaze gusohora mubiriza ama commentaire abarundi bariko baraguha umuhungu ararenze iyo tuguturizo tubona muri Explosive umuririmbyi batwandikira tutaranamwakira bagatangura kwakira ama message tatume yatuye umuntu ari mu mitima y'abarundi kandi cyane kwisanga mu mitima y'abarundi muri kano kanya gato vyagusavye iki ubikesha iki en general ubona yuko vyagenze gute kugira wisanga abarundi bagukunda kuri no rugenzo muri kano kanya juste gato cyane novuga nta nguvu canke ikintu nakoze nuko gusa mfise abantu niwe ndabikesha abantu byose abantu babikoze gute novuga yuko hari abantu bagiye baramfasha muri kariyeri yanje abantu bagiye barangwanako gushika nino saha nico kintu nirata muri kariyeri kwanza mu buzima bwanje bwose nirata abantu nibo bwese sinovuga ngo ndabikisha amahera menshi kiniki no nta mahera mfise nta kiniki ndo umuntu ari simple kuvuga ndabikisha abantu
ni support yes ariko kandi n'ishaka ryawe naryo rira ishaka inguvu ndagerageza nyine uko nshoboye bari barambwiye yuko ushobora kuba uri umwe mu baririmbyi batanguye kuririmba kera aho maririmbira mu ntara ya Kayanza muri kumwe n'abandi baririmbyi benshi batandukanye kumbure dushobora kuba tuzi nka ba D1 mushobora kuba mwivuriwe hamwe mugabo wewe birateba yuko ushobora nigeze kuba numva musi mwe nigeze guhamagara umuntu ndamubwira ati ubundi mukayanza mufise abaririmbyi bakaze kuba mufise D1 murarenze acambwira ngo turafise uyu hari umuntu utazi sasa ubundi je nakumenye ntarumva n'indirimbo yawe ngo hari uwundi yitwa Epiday Winner musi bamumenye bro yambwiye abaririmbyi baba bashika babiri yambwiye Epiday sinibuka ikindi zina ry'undi muri byo yambwiye atakiba mu Burundi nibaza ko yo baba nko muri Kenya yambwiye yuko nawe ari umuhinga cyane mu bintu by'amajwi no kuririmba ariko nawe aragushiramo mugabo wari watevye kwinjira Cubaba yemerera ahantu yes ndashaka kubaza Epiday Winner kugira ngo dutangure na neza no kubatazi vyiwe kamem dutangure neza kugira ngo babashe no kumumenya yes vyaje gute tanguye ryari kumva yuko umuririmbyi navuga ko ni ibintu nakuriyemwo kuko muhira aba grand frère bari musicien nakuze grand frère ari mu karaoke afise n'ishure ryigisha ama instrument musical yitwa gute grand frère yitwa Hakizede ari mu karaoke abantu benshi bari bamuzi hano nibaza ko ari umunyene banambwiye ntabwo ari no mu Burundi rero nakuriye mu instrument nakuze nzi kuvuza piano nabisanga muri chambre nakuze bitari bihari nzi kubivuza rero ndibuka grand frère namu bakingira mu karaoke mba nakuze nzi n'ibintu by'amajwi yes sanga nije ndi kuri baking yari no musani yandika imiziki basanga nyinshi ayandika turi kumwe yes akanambwira nkamufasha ari ukuntu abarinzi ba kera bandika ministeri yabo akambwira ati wowe ndaguha devoir ndondera amajambo aherezwa nara amajambo nkasenkane rero nakuze nyene ibintu byo kwandika umuziki ari ibintu nakuriyemo nyine nyine yes gushikaho mvuga ati nanje reka nkore indirimbo yanje ya mbere ni pime twumve indirimbo yawe ya mbere uragiye muri studio urayikoze warayipostinze iyo ndirimbo yawe ya mbere canke warafashe umwanya uravuga ati ibintu ngiyemwo nibiki indirimbo yanje ya mbere ahubwo yaranantangaje cyane kuko abantu bayakiriye ni indirimbo yahise nayisohoye audio ndibuka ico gihe ni ndanamushimira muri ndi D1 niwe yanzanye niwe yamenze cyane ngo niwe yansugunye cyane ngo nkore indirimbo kuko yaranzi cyane twaragenze kuva kera kwa Clovis Pro niho twayikoreye niwe yanayinkoreye ico gihe niwe yari mu producer indirimbo ndayisohora mbona ndase feedback nini cyane kandi nziza byarantangaje cyane ko ni surrender nyene tubona kuri YouTube iyo ndirimbo byarantangaje bamvise bambwira amajambo menshi indirimbo yanditse neza nimwe neza gusa ibintu naje ntumvamo ugati indirimbo ya mbere ndozi sifa nk'izi gabasha rero novuga ko career yanje ntabwo byangoye cyane nubwo byangoye gusa kumenyekana ariko kumenyekana ntabwo nari ndabishuhiye cyane avuga ati reka tunkore umuziki nk'ibintu nkunda abantu bazobumenya nzokoresha strategy zanje cyangwa ingufu zanje ariko abazoza bazorabo ntabwo nzoforcinga cyane ukiraho nyene ku kintu cyo kumenyekana ufise imyaka ine muri uyu mwuga w'umuziki uyu mwuga w'umuziki wari ufise mu imyaka ine muri uyu mwaka nyene nukoze indirimbo novuga ati ukoze hits za ndirimbo zishika mu banyagihugu handi uciye n'ahantu bavuga bati ujya ni naka canke Epiday Winner niwe yaduhaye indirimbo aba best nirihe banga wasanze rihari mu gukora hit nyuma y'imyaka ine yose umaze atahita urakora mu gukora hit nta banga ririmo nta n'ubuhinga burimo ni navuga ko aho kujya ndirimbo taruzi ko yo hitinga usanga igiye kuko ndirimbo yanje batangiye kumenyera ko ya mbere ndavuga ati wow ibintu nibiki ndirimbo yitwa Mwishaje indirimbo ya nanose feedback nini ku buryo nangira ubwoba
ku buryo kubera abantu bari bazi ko ndi umunyarwanda feedback nyinshi nazironse ziva Rwanda Kigali challenge nyinshi indirimbo barapukirana kumbuga birantera ubwoba ari indirimbo nasohoye negrija yaba audio tukiri mwishayo nyene uvuze mwishayo twumviki antuka kano jewe mu bantu kacanganije ndimo mwishayo nuri mu Burundi none mu Kirundi ariko mwishayo je ku mwishayo je nk'umurundi nk'umuntu atahura ikirundi nibaza ko ari ahantu nko mu matope mu matope ahantu nyene ushoye kujamwo kenshi ukunda kubisanga ku ruzi cyane ku kiyaga ugiye nawe ugasanga uri kusigura ikirundi udakoresheje ikirundi mu matope si ikirundi urumva sigura ikirundi nase kubivuga mu kirundi kugira ngo abantu babitahure sino amatope nico kimwe n'ahantu hashaye n'ahantu hashaye murumva ngo ubugari bwashaye abantu ba ruguru bo mu ntara za ruguru nibo bazi bama babona ukuntu inka zishaya inka nk'ahantu bari mu muceri umwonga mu byondo no muri gospel iryo jambo ririyo nari mwishayo y'ibyaha yes wa mu girlfriend washaka kumutwara mwishayo nashaka tujeyo eka bya bintu nibyoroshye niyo mini sinzi ko mvuga yashatse kuvuga ishatse kumutwara ahantu bitazokunda ko yivana ahantu bizovuga atahajena najewe kandi nashatse twese tuje turoga bavyita ngo guhana sinzi ko umaze kubona nk'umugenzi wawe yatwawe n'urukundo ukavuga ati shaho umuntu baramuronze hajya bari mwishayo mu byondo niyo musivyondo mushatse kujayo mwese mbamuratami ariko epidemina tope mu vyondo mwishayo yo akoresha usakara kumukurayo akanyutsi gatoya zo nivyo mwifilme muri apocalypto urabona ko akantu rero nibaza ko tuza guteba cyane kuri carrière yawe cyane cyane ko ari control ya mbere twakiriye iyo ari umurinzi tumakiriye ijya mbere duhora tubanza kugerageza guca hirya no hino ivyerekeye carrière yiwe n'ukungere yaje uraje mu muziki D1 twaramubonye mu bantu ba mbere igihe mbona featuring yawe na D1 naravuze ati uko bigenda kose uyu muhungu D1 arafise inguvu nyiniya canke intererano niniya no gushaka cyane yuko ashika kuri ni cyahe ikintu D1 avuze muri carrière yawe D1 ndanamushimira cyane no umuntu wa mbere ngumuza ku mutima kabisa yes nkuko natangiye ndabivuga ni umuntu yanzanye mu muziki niyo umuntu yankoreye imiziki ingahe nk'itatu ya mbere niyo yari producer yaranyigishije production nkijya mwishawe nije narayikoreye kugera kuri beat na record agenda na producer sigaye nkaze atwa nimba ari wayikoze sigaye ukaze cyane rero novuga ko twamye mfise indoto cyangwa se twamye dufise ikintu cyo kumva twokorana indirimbo na D1 kugatera ariko yarananze kuronka management bica birapfa iyo umuntu aronse musananse management ikintu cya collab ucyo hanze ugacibagira gusa turagumana uko nyene supportinga nkuru umuziki awusharinga nyiri ku rukundo yes gushika naho anyemerera collabo ari sabira ubwiwe management ko boguha yego ntibyakugoye umuntu ari muri rw'umuziki kandi n'indirimbo imaze gusohoka yifashe nk'indirimbo gwiwe yarayipromotinze bikwiye kabisa navuga yuko he's my brother kabisa yes ndamushimira cyane yes umaze kumenyekana ku ndirimbo yawe ya mwishayo directement uciuja kutuzanira collabo na D1 kubera iki D1 muri ico gihe nyene ari ukibona yuko ati nje ndafatishije ko kiba ciuvuga ati reka ntore D1 nyene nje byari binagoye ari management ahubwo niwe yamisemo niwe novuga niwe yansabye collabo niwe yashatse kunsupport yes indirimbo yaragiye avuga ati wow reka turabe dukora kandi karirimbo kurigize nako haraho kogenda numva ni D1 byose yabigiyemo ntabwo arije nagize kuko iyo njya kuyimusabaho ndazi ko byari kunzimba cyane kubera management dusubire kuri iki kintu gatoyi cha hit gukora hit
watubwiye yuko ata formule ihari atanibanga ririmwe mu gukora hit ntunabimenya wavyakiriye gute nyuma y'imyaka 4 uri kuragerageza gukora ugasanga za ndirimbo zawe ntiziriko zirashika mu bantu nkuko uvyifuza canke ngibe hit nkuko buri muntu wese akoze ikintu avuga ati et surtout nk'umuziki avuga ati ndifuza yuko umuziki wanje abantu bo bashikira nka bose abantu bose bo bakora oya mu kirundi ciza bavuga ngo nta uvuka rimwe ngo yuzure neza rero maze gukora umuziki imyaka 3 nahigize muri 3 ya 3 nta video nari mfise numva nari guhitinga gute kweli nasohoye na promotion nakora cyari nyine ibintu byo ngaho nyine ahantu epidey wina ndashaka kumenya ukuntu bimeze ukuntu wavyakiriye kubona indirimbo pap gafri irashitse mu bantu utanabizi barayakiriye gusumbana ya audio wahora uposta canke wahora ukora we kuri wewe wavyakiriye gute novuga byarantangaje nyine ni ibintu byarantangaje cyane gusa ikintu cyo bomenya jewe Q ntabwo nkunda novuga gute ntabwo nkunda ikintu sinkunda hiti cyangwa se sinkunda hiti ntakoreye nk'ubu muri no myaka ine je nabona yuko ntabwo ntari bwa merite ariko urabona ko iyi merite nubu ntihari bwaje ayaho ni sawa gusa mwiyo myaka 3 kwa nabona abantu batangwe muziki kera n'ubundi bataravuma baravuga ati jewe harabino industry yacu n'ubundi n'abavumye ni yare muhura mu isoko iki je muziki nawo kora nyene navuga ati reka nikora umuziki wandavyumvamo nta niyo mpamvu hit ya mbere yarantangaje navuze ati ni biki ndagora kuri YouTube baro biraduga indirimbo Samire muri quartier hose guma wumva tayi indirimbo bivuga najya kuri TikTok nkabona ama challenge akazi avuga ati bibi ni biki ati ndazi challenge kuri TikTok zirenga 40,000 ego vraiment zabaye nyinshi cyane navuga ati wow rero ntangira kubona ko ibintu bi serious navuga ati rero reka nkore umuzo wawe mu muziki wari ufite target yayo ubwa mbere nkitangura muziki nta target nari mfise wajaniranijwe na Grand Frère kubera byari ibintu biri mu maraso nabikora nko kwishimisha kuko navuga ati yes nikorera umuziki nyene bisanzwe kuko numva ndabikunda ariko byagiye guhinduka ku indirimbo kuri nyene mishayo niho naciye ndonkana management cyambona bya bintu ko byonantunga ahubwo aho nyene nibaza ko ariho nshaka ko twinjirira muri iyi myaka 4 umaze mu muziki n'ibyahe ibintu nyamukuru umaze gukura mu muziki uvuga ati iki ibintu bikomeye ama achievement maze gushikako kandi c'est à partir de la musique nabashitseko novuga gutega washa ndabivugire nga ndamaze gukora parcelle kandi ukuye mu muziki yego mu gisagara ca Bujumbura ikindi narungutse abantu cyane narungutse abantu kandi nico kintu nishimira cyane rero novuga ko umuziki urantunze sinovuga nawo umuziki na famille ubiran supportinga kuko irabona ko wibesheje hamera yes biriko birunguka avuga ati ibi nivyunguka wa mwana riseri baransapotinga kabisa araho bandira no muziki bankora na promotion ba sister bakuru kuko je n'abavyeyi mfise aba sister aba brother banje baransapotinga kabisa bavyakira neza sana hajya umuziki ahantu nyamukuru ivyamwa vyawe bica imimbu uzanana nyamukuru wazananye we muri carrière yawe kubera umwe wese nibica hamwe hariho umwe bica hari ubundi bigaca hari wowe ahantu wabonye nyamukuri uvyiwa umugisha wawe uri cyangwa ukunda kuzanana ni umugisha wanje rero umuziki ayo ma incomes ivyo bintu ukunda ivyo bintu winjiza bihora biza biciye mu zahinze n'abantu bakublessinga yes abantu batekana kublessinga akantu hariho n'abamaze kwandikira indirimbo hari umusani ntavuze namaze kwandikira indirimbo kandi yarabaye na hit hano nyene mu Burundi gusa wo mu diaspora naho nyene yaram blessings kabisa ndibuka ico gihe amaye $800 $800 kaciye nk'umwaka umwe ayo mahera ushobora gukoresha nk'agatahe
ukavuga ati cyangwa ukagura akantu ukavuga ati aha kantu nakuye mu muziki kwandikira indirimbo rimwe gusa ca gukubita amajana 8 y'amadolari nico ikintu navuze ati wow bya bintu birunguka bya bintu nivyo ayo n'amafaranga abandi bakorera umwaka wose birakora kabisa gusa nuko nyene amafaranga tuyaronka mu buzima butandukanye abaronka bakije mu masho nk'ubuje nta sho nimwe ndakora nakora amasho kera n'abari mu Bujumbura ariko basanga bigoye nyene usanga atamahera kabisa rero umuziki sinovuga ngo ntegemeye amasho ntegemeye iki no kirese ari matarget ya management vuga ati rero tugura imiziki kugira twungukire mu masho cyangwa ibindi n'ibindi ariko je ndondera abantu kwanza kuko ufise abantu ubufise ibintu byose yes wina mu muziki muri kano kanya abaririmbyi hafi bice 60% b'abanyakayanza bariko barafata akarere cyane gusumba abandi sinzi kuyibona nk'aba upcoming benshi usanga bariko bava mu kayanza wibaza ko biva kuki canke mari maravyiteguriye muravuga ati twebwe uyu mwaka tuzokubita canke mwabonye bibagwako twabonye bitugwako ariko nta baririnzi benshi canke naho mufise karaktere yo gusupportingana sinzi kubera ko nta cimeza bishobora kuba bifise ahantu byaciye ibanga kandi turafise n'urukundo cyane kandi imiziki yacu itandukanye n'iyabandi sinzi ko maze kuvyumva turafise touch yacu ya niyo mpamvu ino industry tinya abanyakayanza ntabwo twari tuzi ko batinya irabatinya cyane irabatinya kabisa urashobora gusanga ari kwidegembye ukaba ari umwaka wanyu tu hanyuma ukurikirana hariho n'abandi bataraza bari inyuma hariho abo wasize hariho nasize hariho twasize bakaze cyane rero novuga yuko ni igihe cyacu nyine reka tubakome kajya katusha ariko uravuga niko nkeneye iyo tushe ni ya turafise touch saka touch kacu umuziki ukincingiramo gusa umvuga tandukanye n'abana n'abanyagitega cyangwa sinzi bamaze kubyumva kubera twakuze twumviriza imiziki yo mu Rwanda basi ni nka kujya abantu bo mu Rumonge usanga umenga baririmba nk'Abatanzania natwe dufite touch twisangije kajya kantu k'ikinyarwanda umunsi wa mbere numva indirimbo zawe umuntu wa mbere yarambwiye ngo umunsi mahuye na wina uzumuhanure kano kantu k'ikinyarwanda kagabanye ndakagabanye nta kinyarwanda nigira ndirimba apani ururimi rw'ikinyarwanda tushe tushe nyene k'ikinyarwanda nyene nivyo nako ndakubwira ntabwo ari ibintu nshiramo inguvu kubera je nakuze nakuze nzi The Ben nakuze mbona Medi nakuze nkurikirana u Rwanda umuntu ariko arumva ukuntu uririmba urabumva mu kwakure yuko rero ndanagerageza ndagerageza kabisa mu myandikire yanje kinyarwanda ntikijemo ndagwana cyane ariko fendofe bategeza kumbwira ngo twari tuzi ko ari umunyarwanda kaka inspiration kaguma kagaruka ndibuka indirimbo yitwa Faster niyo ndirimbo navuga ati basi reka ngerageze ni D1 yayanditse yose avuga ati siniyandikira indirimbo hasi nsora nake birazo kutaranasohoka so c'est Faster okay yes nafasha abantu bashika kuri 5 avuga ati mufashe munyandikira indirimbo basi nibo bayanditse ariko n'ubundi hagaruka cyakiriye ngo twari tuzi n'umunyarwanda hakigeze nta ndirimbo arakwandikira hakizede ako numva bavuga ko nawe ashobora kuba ari mu banditsi bakomeye canke n'umuhinga mu kuririmba pana mu kwandika ntabwo yakurikiranye cyane ibintu zo kuririmba zo gukora imiziki yakurikiranye za karaoke no kuyumva ama instrument z'ibitari kwigisha amapiano ariko ibintu zo kwandika umuziki arabizi arafite n'imiziki kaza ariko ntabwo yabyitayeho cyane nanje atangara yumvise imiziki nande akavuga ati Petit ni mukari Petit frere ni mukari umusore aba besto ni indirimbo nziza cyane ni indirimbo novuga ati ya cartonye yabaye hit mu gihugu cyacu Burundi eka cyane mu gisagara ca Bujumbura ugiye kuri TikTok ho nagahomera munwa ntacyo dugifise tukivuga iyi ndirimbo ndashaka yuko uduha agakuru kayo canke inkuru yayo gatoyi kuvuka yandika gushika uduhe n'iyi video imeze uko kubera yuko indirimbo nkuko abivuze nta banga ryahitse ariko ndashaka kuduha inkuru gato y'indirimbo
kugira ngo peut-être umuntu yumva neza arashobora kumva ibanga ryahitse icyo navuga ni uko ino ndirimba ba besto icyambere naririnze true story yanjye narivuze kuko je niko nandika imiziki ndaraba ubuzima bwanje canke uko mbayeho abo tubanye ntacyo ndabyandikamo indirimbo rero narivuze je ndi umuntu ngira ibintu by'inkundo bitahiriye kabisa byarakunaniye narabuze zarase cyangwa uragoye wino oya ntabwo ngo gari umuntu aba ari goye cyane je ndafise urukundo cyane ariko ahubwo iki gihe tugezemwo mengo uzanye ibintu by'inkundo by'amarangamutima cyane bakubona nk'umubono mengo sinzi utumengo bakubagukinirire rese citamo kumubista cyane chambona menga kuba je nsanzwe nifite aba besto rero gati why not no kubita wakaririmbo yes no ndabise utundi turirimbo twinshi narasohora nyene twete tukiraho nyene naguciriyemwo mu bisanzwe usanzwe yifitiye aba besto biwawe nyene mukorana mubanye neza ata amafaranga mubanye neza kandi aho batari wowe ubuhari kandi nta mafaranga bigusaba ntibigusaba mani aba besto bari nawe uri besto wese nawe ukona uri besto wanjye muhinga bw'ivyuma bafashe azane nimero ya telefone uko Imana yabonye Medi se kubona epiday nice namusubije bazane nimero kantu yavuze ngo jewe ngo vyama vyanyankiye urumva haraka video rigeze kubona gasirikira ku marezo sociaux kavuga nti ngo ubure amafaranga ubure na body cyangwa ushe ko warabuze byose epiday je nabuze je sinzi ngira ni ibintu by'aba besto no kubihagarika kubera warose hitu urukundo birashobora gukunda oya ahubwo rero ngo ndabakomeza aba besto ubyo nta na girlfriend nshaka reka nta ba girlfriend ushaka aba besto gusa gusa kuko niho hamera niho hantu no badatecanye umutwe hari nta novuga gute mu ba besto nta gufuhanira birimo nta ngujya mwari kumwe umu besto arashobora no kukubera umu sex friend izo ntabyo gusa mu besto ni umuntu asiguye ikintu kinini cyane ya partner ahantu hose ahakubera arashobora kurutira n'umubyeyi ashobora kurutira grand frère wawe ashobora kurutira meme na shiri wawe kwanza pana ngo arashobora kurutira besto araruta shiri abaye besto wa vrai abaruta shiri kuko besto ni wamenya yuko umuntu abazi amabanga yawe yose nayo memishiri watazi cyane gose nagira ngo mavuge ati besto arashobora niwe ashobora kumenya umuhungu canke umukobwa gukunda ego bari komejere munkundire muhinga bw'izima ndabasabe kandi yasuri bashire ko nimero ya telefone iyo ni indi grade na mapete DJ Kuru rindira ndabasabe bashire ko indi nimero ya telefone plutôt bashire ko inimero ya telefone batanguye no kutwandikira ama message k'ubaba ati na urabizi kabisa aba besto turituriza gusa no kuri mariage twa twicariye inyuma twipowe mariage aba message batanguye kuyandika sinzi hano bakuye nimero baba bayifise barayibitse ati hello Buja TV ndi Nadine nga mu Gihosha turabakunda cyane kandi mwaberewe cyane mama mwakoze kutuzanira epiday winner kuko arashoboye cyane kandi twaryohewe kuba mwamutumiye narigeze kubasaba muzomuzane none mwabikoze amashugwe yanyu turayakiriye hama mu mutubarize azoduha iyindi collabo n'abandi ryari collabo ziriho nyinshi ndafite stock nyinshi ndafite indirimbo zirenga 30 kano kanya gato ga epiday uriko ufise ishaka rinini kabisa ufise ishaka n'ubu tuvuga jewe ndashobora kumara 3 semaines ndi muri studio udavayo atabindi ntavayo ndiko ndandika imiziki gusa waranja wandika uri coding ugira ikintu cyane usanzwe mu producer management yawe mubanye gute nibaza yuko bibasaba ingufu nyinshi kugufata kukurumva nakandi kazi uri kurakora nibiki
mubanye gute na management management tubanye neza navuga yuko nta business nyatari irimo ahubwo n'urukundo n'ubugenzi support nuvuga tubanye neza kabisa ibintu ni sawa bana ko imiziki isokera ku gihe no mu ndwiza nzosohora uyo muziki mu ndwiza na cyane cyane wow biraryoshe cyane we nturi muri babandi na Sat baheruka gutaginga avuga ati bizogenda gute mu gihe murindira ibiharuro bikwire kugira oya reka ntabwo ndindira ngo ibiharuro bikwire kugira ngire no gusohora aba besto hari abantu bari bavuze ati banzurindire twabaye ko musora ariko basi banzurindire bizozi kwiza umuriyoni kuko yarigeze mu masetsa ko hafi wisa rero barambwira ati rindira igiharuro gikwire ndavuga ati no ntabwo njye no dukubaye imiziki cyo tubereyeho none yes wina indoto yawe yakure muri ka ubona ikintu ca achievement yawe ya mbere ubona umunsi wagishitse ko tuvuga ati ngaho umuziki narawukoze kabisa naho nashaka nka staffinga ibyo nashaka byari ibi ndashaka kuba umu businessman ndashaka kubona afise nk'ikigareri ndashaka kubona afise nk'imiduga ndashaka kubona ndumuntu afise business nini nakuye mu muziki yes ico gihe nzotuza kweri so kwicara mbayeho neza kabisa mfise business ni ndashaka kuba umunya business basi uyu muziki wacu ariko nakuye mu muziki uyu muziki wacu nawo ushaka kubugeza he umuziki kawaida ndashaka kuba umuririmbyi akomeye nubwo bigoye ariko ndifuza nyine kuba international artist ndifuza kwibona ndi kuri stage ndi kuri stage y'abantu ndiko nda performingira abantu nk'ibihumbi nka 10 bose bazi imiziki yanje nabanda nabirota kwera aho ati ariko sinzi ko bizoshika n'ubu vya ibihumbi 10 je nibaza ko n'ubu wotegura concert wo baronka ari ibintu tupfa kwizera tuvuga ati reka izere nyene ntawe ubizi twa tubikubwiye ko turabona ubundi tw'ibintu by'iwanyu tubimenya gusumba na mwebwe cyane cyane bivanye n'uko abafana turabona ukuntu babadutuma turabona n'ukungene tuguriye telefone bahora batubwira ati every day je ndibaza yuko umunsi hoboneka concert nk'ubu last time duheruka gukora Dunda na Buja FM muri Buja Media hari abantu bashika banarenga ibihumbi 10 next time ni yaba uhari ndisiyo yuko indirimbo za bazoziririmba karaoke cyangwa cyanative kabisa ndafite izo ndoto kweri zo kumva abantu nk'ibihumbi 10 ariko basubiramo indirimbo nanditse kabisa asanga biryoshye cyane biraterana n'ubwishimo Churonga n'aba besto hariho twandikiye ati ndikole mu Kanyosha kwa Sore mu munda mukirize Epidey Winner ndamukunda cyane thank you so much bonsoir uwo mutipe kwa renze aririmba neza vraiment hama muzotuzanire D1 ndikonda baraba 5-5 ndiga mu kinama aho mu kinama turabaramukije cyane Nadine yagarutse atubwira ati ako kantu nako ko mu Kayanza naje ndamushigikiye kabisa abanyakayanza barasako yes hello mambo vipi poa tu urameze neza ga Grafred neza ndi afande bimenyine afande utwakwiri hehe afande yani sawa kabisa ni sanda unatuchi uri hehe muri kano kanya kama kanya ninga mu gipara ni mu ntara yande ni ayi Bujumbura muri kinanira turuwa twakuzaniye Epidey Winner musaza mu besto ndava mu kinanira mu gipara mama bakoroka mu ndege ndahabona yego kandi rero cyo nabona gusabe bomba na usabe ndungikira nomero ya message tuya tuzovugana kuri ntuze isanzwe inimero yande neza na neza turi kumwe n'umutumire yitwa Epidey Winner ni ushaka inimero yiwe hewe afande mugabo
yagiye ari mu giparakomando ni uvuga ngo tuba tumuha nimero zibiri yari kumutaka azohava dukorokako kabisa. Yes muraza kubana nibutse abakunze ko gerageza kudutelefona kuri WhatsApp ndabibutsa yuko bidakunda ko twakira ama appel ya WhatsApp mushaka kudutelefona mukoresha nimero nyene kuri appel isanzwe kutwandikira kuri WhatsApp nawo mukoresha ubutumwa bugufi kugira ngo tubashe kububona amaperi yo kuri WhatsApp ntituyakira. Mwiriwe neza muri explosive nashaka mbaze epi ko afise ikinyarwanda muri we yoba ari gutegura collab n'umunyarwanda canke umunyarwandakazi. Uwo muntu yanditse ngira no mu Rwanda yanditse ikinyarwanda ndafise collab y'inyarwanda ndafise collab n'umartiste wo mu Rwanda yamaze gukorwa already yarakozwe audio iriho tanamutaginga ni Afrique rero ntabwo ndiko ndaraba ukuntu njayo kudushutinga yes turamaze kubona yuko mukunda gukorana amasanamu n'abadirector benshi bo ngaha mu Burundi ku bwawe amasanamu ubona tugeze kugwahe rugezo muri production mu Burundi ni sawa mu Burundi rega ibintu byose ni sawa ahubwo sinzi hano bipfira tuzi ikibazo dufise exactly Burundi bufise aba artiste bakomeye cyane bufise aba director beza cyane batanga amasanamu meza aba producer si sawa cyane haraga quality tukibura yes muri kote ya audio mugabo image kandi kumvikana cyane kabisa yego banikibuke bagenda za mastering ako ga quality ko bakava tukabona ni kwiga aba producer aba turafise abantu nka gigabit ego ni bake bariho ariko ni bake usanga afise ama projet menshi usanga muhaye projet y'imana n'igihe kinini kuri afise izindi projet nyinshi kubera ni bake babiri batatu umva bakwiye oya ni bake cyane rero ico kintu turagikenye cyane mu Burundi niyo mpamvu usanga imiziki twayirungitse mu Rwanda muri Kenya kwa Barskis muri Uganda kugira bayikorere mastering rero novuga kuri kote y'umuziki en general ubu abarundi turakazi byatari turakazi turakora amastile yose bidon zimeze bien rero sinzi ko dupfuye ubukene sinzi ko dupfuye imitima sinzi byari byo ariko imiziki yacu gumaha ntabwo isohoka izote bayimenyeka ntabwo isohoka kabisa turacigaho tugwaye muri Tanzania ni batuzi kandi bo turabazi kandi dufise n'imiziki myiza ishobora abanyarwanda no underground tumuzi sanga se wa naka tumuzi n'uwazimye sanga tumuzi showbiz yahiragutse cyane gose rero hano simbona wina mwebwe new generation nibaze ko muzogerageza kuraba aho byapfiriye kugira mu bihindure na cyane nubwo rugamba turiko kandi Imana izodufasha tubishikeko ego nice sky hariho message ati hi Buja TV hi Divavanya Bugete hama epiday wina mumumpera amashugwe yiwe kuko arashoboye indirimbo ziwe ndazikunda cyane ziratesa sana mumumbwirire ko ndamukunda cyane mumumbwirire ko kandi yapendeje sana niyubahwe ndamwemera sana hama namwe mubandanye muduha bishasha bigezweho ndabakunda cyane kandi mwakoze kutuzanira umutumire aho hose yagiye arashirako utuburungu niko zonze yandika message ati hello Buja TV ni Titi w'Igitega mundamukirize epiday wina aririmba neza indirimbo bizoza na besto ni nziza ndazikunda gose atera imbere cyane yes kumurongo ndiko ndikeka ko hari umuntu salo Okay. Yarenganye turi ku musozo w'ikiganiro nacancane ko nibaza yuko babantu bakunda kuvuga ngo mutwereke ibirenge ntaje twaberetse batangwe kuvuga kaberewe bataranabibona ntibabone ko yambaye Timberland the father of all shoes ibindi birato yes ni wina nibaza ko tuko turaja ku musozo wa kino kiganiro ryari teka nangere kubana namwe ni ndatsi ko bakunzi bari kwaradukurikirana kuri kano kanya baryohewe ariko kandi ntumirira n'abakunzi ba explosive babakunzi bacu esalo yambu papa wanje naje nakunze FJ kweri
ndiko ndabaraba kuri Canal CH ngira wamubonye namubonye kuri utwakwiherereye hehe mu Kanyosha witwa gute nitwa Yacanga ndahita office Jofisi akaririmbo kitwa ababesto warusanze ukazi muramutse Epidey umubwire nimba ari intererano canke ikintu ukeneye kumubaza turi kumwe nawe hano Jofi yamaze kunyerera cyari ku mutima ati sali ndi Thierry Mukanyosha Epidey wina n'umuhungu atuje kandi ariko arakora neza mwishayo n'ababesto zaradufashe kabisa courage turakwemera musaza kandi uri bogare man nakubaye sana sanavyanzi ako nako karafasha yarashobora kuba ari yundi mu best agomba yitemwa ako nako karafasha kugira umurinzi atera ni saba besto basaze ndashobora kwakira aba besto Epidey wina batatu ku munsi Epidey wina arashobora kwakira ndiko nakira aba besto benshi cyane no kubabwira ahantu biho yawe iri ukazavuga ati ukurikira ninjira nagomba ndamubaze ubu kuri uno mwanya ni uri king w'aba besto mu Burundi wibaza yuko umuntu ategerezwa kutarenza aba besto bangahe aba besto nta gitigiri we bigira bushaka no limit nta limite kabisa hari n'ubuce yandika message ati hello muri explosive mumeze neza ni Didier Linka mundamukirize Epidey wina ndamwemera sana nanje nagomba kuba mu besto thank you so much thank you urabikaze umwami wa besto akurazi ko kugurira group y'aba besto ndamushire muri group iriho ega byarino birakomeye ndamushire muri group naco yandikira Instagram ndamushire muri group Epidey wina dufise abigeme benshi bariko barakora neza nga mu gihugu cyacu c'u Burundi hari nuwo nabonye no munsi yitwa Ginella yabikora neza ntitwe tuvyiteze by the way amashugwe yiwe dore usabigeme bariko baragerageza gukora imiziki myiza ubona ko bariko baragerageza kwitanga n'inguvu nyinshi kugira ngo barabe yuko n'umuziki w'u Burundi mu bigeme woshika kure nka wewe muri kano kanya uwo guhitisha mwakubwira ati tora umwigeme ariko arakora umva wifuza gukorana nawe collab izosoka muri iyo ndwi nyeniza wohita mwonde ariko arakora waguyawe bivuga ati ndamukunda cyane Monia Fleur ndanifuza ko twokorana indirimbo cyane yego ni no mu besto ari sinobahisha ni no mu besto ni no mu best ariko oya ariko ntavyazi cyari mu ibanga nawe nyine ntavyazi ko ari best ariko je ndabihize cyane ni crash ni crash ndavyifuza cyane gukora indirimbo n'umukobwa kameme yes kandi ariko arakora ano mukobwa bizi cyane arakazi vyahatari ndifuza gukorana nawe yes Epidey wakoze kutwita muri explosive amasari karaturega reka ufashe dusezera abakunzi ba